iyi ni inkuru y'aka kanya aho n'abantu benshi ko bagize ubwoba ku bwa Rocky Kimomo. Ubundi ngo bimeze gute? Nemenya aho benshi bagiye babona amaposta agiye atandukanye ngo tabariza Rocky, ngo ubuzima bwa Rocky ngo bimeze gute. Abenshi bari kwibaza bati ivya Rocky bimeze gute, vyahereye he, birarangira bite? Rocky Kimomo ubona yuko ari kuzira iki kiganiro iki twose cyanye n'igihe dufite twebwe mu Burundi, ati nimba rero mushaka dukura ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa ubuyobozi bw'u Rwanda, muduhe intwaro twebwe tubafasha mu mugambi wo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, ndetse munadufashe nk'ababirigi kuduha ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi tuzawunyuzemo neza cyangwa se bizabashe gucamo. Nanone bikavuga ko ngo ababirigi ngo bahise batangira koherereza u Burundi intwaro ziyongera ku zindi bari basanzwe bafite mu bubiko bwabo. Bikavuga ko mu ntwaro zivugwa cyane ngo ababirigi boherereje igihugu cy'u Burundi ngo harimo drone zigera mu 5,000 ngo ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye za mbunda nini zimwe zishobora kuba zarasakuri. Ubundi abantu ntibari gutahura uburemere bw'iki kiganiro Rocky yashize ku rubuga rwa YouTube. Ni kiganiro ubona ko gikwiza abantu 150 mu munsi umwe bakiravye, amajambo arimo araremereye cyane. Leta y'u Rwanda iri kumwagiriza ibintu bikomeye, abanyarwanda bo gabo bo ntibariko baramwishimira, aho ubona ko Rocky aka kanya ari mu gisebo gikomeye cyane ibimaramari, kuko ivyo yakoze atarize ko byo muzana ingaruka mbi nk'izi. Rocky Kimomo yamaze kubasohora video asaba imbabazi nko mubibona. Iyi ni video yiwe ari gusaba imbabazi abanyarwanda, abarundi, eka n'abandi benshi bagiye batandukanye basanzwe bakurikirana content ziwe. Ubundi ngo vya Rocky bimeze gute? Inkandira subscribe, like, una commenting ugira tuvyinjiremo. Ni Rocky Kimomo ariko aragirizwa n'abanyarwanda yuko ariko aca ivutu igihugu cabo, ariko aca ivutu abanyarwanda nyuma yatangarije inkuru yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba gitegura abasirikare bagera 50,000 na drone zigera mu 5,000 n'ibindi bigwanisho biremereye, eka n'ubwirinzi bw'ikirere. Ni naho Rocky yamenyesheje yuko inyuma y'uwo mugambi yuko Burundi bugiye gutera igihugu cy'u Rwanda, yamenyesheje yuko Kongo n'imitwe yindi yegamiye leta ya Kongo nayo yamaze kuba yiyunga kuri Kongo kugira bafashanye gutera u Rwanda. Rocky Kimomo yanamenyesheje yuko hagati y'u Burundi, Kongo n'imitwe iyegamiye Kongo hiyongeye ko n'igihugu ca Tanzania ko nabo bagiye kuba batera igihugu cy'u Rwanda ngo kugira ngo bakureho ngo ubutegetsi bw'u Rwanda aho buhari. Iyo nkuru Rocky atarayisohora nta muntu n'umwe yarazi ikintu na kimwe, ariko iyo nkuru Rocky akishira ku mugaragaro, abanyarwanda benshi bagize ubwoba, aho ubona yuko umwe wese ahari aguma baza mugenzi we mu bihugu bigiye bitandukanye ati ubujyamo wompa aho guhungira, cyangwa bakabaza i Burundi ati ivyo bintu yiwanyu mubizi hiki. Abanyarwanda muri rusangi bagize ubwoba, aho ubona yuko Rocky Kimomo biriko biravuga yuko leta y'u Rwanda yamwagirije kugumura abanyagihugu, ibintu bitari bimenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo bikabana ko abantu ntiboreka kugira ubwoba, kuko wumvise abasirikare 50,000 biturutse i Burundi, ugashira ko igihugu ca Kongo, ugashira ko imitwe y'inyeshamba yegamiye leta muri Kongo, ugashira ko abagwanya u Rwanda babo bari mu bihugu bitandukanye, ugacusha ko n'igihugu ca Tanzania. Uri umunyarwanda mu gihugu gito nk'ikiraho ntiworeka kugira ubwoba, kuko uruba wumva yuko aba bantu nibaramuka ibi bintu ari byo bamakamara kwinjira nta saganizo na rimwe ryobaho. Rocky Kimomo rero benshi bari kwibaza bati biraherera hehe, arafatwa, arapfungwa, aragirika, ariko kuba yasavye imbabazi benshi bari kwizera bati hari gihe atacubo mugira, ariko ari kuhagirizwa ibintu bikomeye. Ubundi imeze gute? We nkandira subscribe, una like, una commenting kugira tubandanye tubaha amakuru aza gukurikira isegonda ku yindi kubijanye na Rocky Kimomo.